Reka mbakengurukire inshuti banywanyi bacu mwumviriza ibiganiro n'amakuru yacu muherere ijya nino ku migabane y'amakungu iya kure, abatwumviriza muherere mu karere k'ibiyaga binini, reka namwe mutwumviriza muherere mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Turi kw'igenekerezo 16 Ruhuhuma 2024, tukaba tugarukanye amakuru atosoye aba yatojwe n'abamenyesha makuru bacu baherere ijya nino, cane kumwe mwahejeje gufyonda sabone. Ku batarabikora raba munsi ya video uracubona ijambo sabone ufyonde ko ufyonde no kukazogera kari hirya ho gato, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsako umunsi ku munsi kuri imbonesha kure yanyu kandi yacu. Ndababwiza ukuri ko mu gihugu ngaha c'u Burundi ibintu bikomeje guhindura isura, umutekano ukomeje kubura hirya no hino muri komine zigiye zitandukanye, dore ko ubu ngubu biri kuvugwa neza ko umutwe wa Red Itabara ushaka kwinjira mu gihugu ngaha c'u Burundi ugahungabanya umutekano w'abanyagihugu. Turaza kubigarukaho mu makuru arambuye, hari n'andi makuru cane turaza kubagezaho. Evaristo Ndayishimiye umukuru w'igihugu cacu ngaha c'u Burundi yahejeje kumenya neza abari ku ruhande rwiwe, ku bagambanyi biwe. Ubu rero biravugwa ko Evaristo Ndayishimiye ari guhiga abukware abo bose bashaka kumutembagaza ku butegetsi. Ibyo byose turabigarukaho, turaza kukubwira ko ubu General Prime Niyongabo biri kuvugwa neza ko ubuzima bwe butifashe neza, dore ko uyu mugabo yiketse cyane ko Generali Evaristo Ndayishimiye yaba yamumenye, bityo bikaba byamukoraho nka Generali Bunyoni uri muri yombi. Benshi rero bakaba bari kwibaza icyakurikiraho mu gihe General Prime Niyongabo yaba atawe muri yombi, kuko arongoye igisirikare c'u Burundi. Generali Bunyoni nawe murabizi ko afunze, kandi ku makuru atugeraho nuko General Prime Niyongabo akorana bya hafi na Generali Bunyoni. Nubwo afunze, General Bunyoni yarahagarariye igipolisi ndetse n'igisirikare hano mu Burundi. Turaza kukubwira ko Liyetona Keri Nkurunziza nawe ku mugambi wo gutembagaza ubutegetsi, biravugwa ko uyu mwana ari ushaka gutsimbura se ku butegetsi, kuko ni amakuru atugeraho kandi amakuru yizewe. Ndakubwiza ukuri ko aya makuru akomeye cyane kandi utagomba gucikwa habe na gato. Daniel Ndayirabe ushinzwe inama nshingwa mateka nawe yagize ico atangaza. Ibyo byose nibyo tugiye kugarukaho muri aya makuru tugeraho muri aya masaha yo muri iki gitondo. N'abatindiye cane, reka turebe uko byifashe hano muri ntare ya Rushatsi hano i Gitega. Vyakomeye cyane ubwo nyiricubahiro Evaristo Ndayishimiye yahejeje ubu kumenya neza abashaka kumutembagaza ku butegetsi. Ubu ngubu biravugwa ko umuhungu wa Pierre Nkurunziza, Liyetona Keri Nkurunziza, ariwe ushaka kuba yatsimbura yahigika umukuru w'igihugu cacu ngaha c'u Burundi Evaristo Ndayishimiye, akamutembagaza ku butegetsi, bivanye nuko uyu muhungu wa Pierre Nkurunziza, Liyetona Keri Nkurunziza, uyu nguyu ashigikiwe n'aba generali bagiye bakomakomeye hano mu gihugu ngaha cacu c'u Burundi. Ubu ngubu rero biravugwa ko General Prime Niyongabo ari gukorana bya hafi na Generali Bunyoni wari uhagarariye polisi ndetse n'igisirikare, akongera agakorana kandi na Liyetona Keri Nkurunziza. Ku makuru twatohoje neza nuko
ubu ngubu General Prime Niyongabo urongoye igisirikare yatangiye kwikeka bikomeye cyane ko General Evariste Ndayishimiye adasigaye yizera General Prime Niyongabo bivanye na kudeta zihora zivugwa hano mu gihugu ngaha cacu c'u Burundi, mu gihe umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi agiriye uruzinduko muri bagenzi be hirya no hino ku migabane y'amakungu ya kure, asigara rwose avuga ko igihugu baragifata vuba na bwangu. Nubwo ibi ngibi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yabyamagirije, ariko hari bamwe mu basesenguzi mpuzamahanga mu bya politike bagaragaza ko ibi ngibi bizabimamo, kuko umutekano no kumvikana ari bike cyane hano muri ntare ya Rushatsi. Ibintu birakomeye rero hano muri ntare ya Rushatsi, kubera ko General Prime Niyongabo urongoye igisirikare yamaze gutangaza byinshi ku basirikare baherereye hariya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo uyu General Prime Niyongabo yirinze gutangaza imibare y'ababuriye hariya ubuzima mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko yarangiza guhishura ko ari benshi, kandi ahishura ko ibi ngibi biri gusubiza inyuma igihugu ndetse n'imiryango yaburiye ababo hariya mw'iramirwano, dore ko hano harimo abagabo bafise abatambukanye bagiye kurwana hariya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi rero General Prime Niyongabo urongoye igisirikare c'u Burundi yabivuze abinyujije ku rubuga rwe rwa X rwahoze rwitwa Twitter, dore ko uyu mugabo bikomeye cyane, binagaragara cyane ko atari kumvikana habe na gatoya na General Major Evariste Ndayishimiye. Uyu nguyu rero General Prime Niyongabo benshi bakaba bakomeje kuvuga ko byanze bikunze General Evariste Ndayishimiye azomuta muri yombi isaha ku yindi, bitewe n'ubugambanyi buri ahangaha. General Prime Niyongabo hari n'abavuga ko ashaka nawe gutembagaza ubutegetsi yifashishije Lieutenant Keri Nkurunziza, akamwitwaza mu gishuko gikomeye cyane ari gushyiramo uyu muhungu Lieutenant Keri Nkurunziza wahoze ari umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza. Ibi ngibi rero baravuga yuko uyu Lieutenant Keri Nkurunziza mu by'ukuri ashyigikiwe n'abaturanyi batashatswe kuvugwa, dore ko biri no kuvugwa ko harimo n'abansi b'igihugu cacu ngaha c'u Burundi. Rero abo bose bakaba bashigikiye Lieutenant Keri Nkurunziza. Nubwo ibi ngibi biri kwitirirwa Lieutenant Keri Nkurunziza, ariko birahamya neza ko General Prime Niyongabo urongoye igisirikare c'u Burundi mu by'ukuri ariwe ushaka kuba yahigika cyangwa se yatembagaza ubutegetsi hano mu gihugu cacu c'u Burundi, ahubwo akitwaza uyu umwana wa Pierre Nkurunziza, Lieutenant Keri Nkurunziza. Ibi rero hari bamwe batabivugaho rumwe, ariko reka tubanze turebe iby'aya makuru. Daniel Ndabirabe ushinzwe inama nshingwamateka hano mu gihugu ngaha c'u Burundi, nawe biravuga ko ari mu bugambanyi bukomeje gukorwa muri aka kagwi gashaka gutembagaza ubutegetsi muri ntare ya Rushatsi. Umutekano ntiwifashe neza mu by'ukuri, kubera ko abantu bagiye bakomakomeye baca bishira hamwe mu kuvuguruza amategeko n'amabwiriza yatanzwe na General Evariste Ndayishimiye. General Evariste Ndayishimiye ubu yahejeje kumenya neza ko hari uruntu muri ntare ya Rushatsi. Ubu nawe ajyamiye amajanja yitegura guhangana n'uwari we wese uzagerageza kuba yatembagaza ubutegetsi. Munyemerere twihuse cyane, hari n'andi makuru twatohoje neza ku rugendo yakoreye hariya i Kinshasa abonana na mugenzi we w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abangaba biravugwa yuko neza ku makuru atugeraho nuko uyu muperezida General Major Evariste Ndayishimiye n'uw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
kuva nyene bashira hamwe imikorere cane cane yo gushira hamwe ingabo no guterana ingabo mu bitugu igihe bibaye ngombwa, igihe umwasi yateye igihugu cimwe muri ibi byombi biyemeje kuba bafatanya mu bya gisirikare. Ariko hari n'andi makuru avuga ko abagiye kwizanira amafaranga aherereye hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubera ko abasore b'igihugu c'u Burundi, abasoda n'abasirikare bagiye gufasha FARDC, igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu mirwano ikomeye cyane bari guhanganamo n'umugwi wa M23. Munyemerere duhindure paje y'aya makuru atugeraho muri iki gitondo. Hari abasirikare biri kuvugwa ko ari abasirikare b'i Burundi bafatiwe hano Sake bahunze imirwano, bafashwe na military police bahungiye i Goma. Ubu ngubu rero biravugwa ko abo basirikare b'Abarundi bagera kuri 14 nta kintu bari bafite usibye imyenda yonyine bari bambaye, nabwo ivangavanze, hejuru gisivile ahandi ipantaro ya gisirikare, ubona ko mu by'ukuri bafite ubwoba bukomeye cane. Abangaba rero ngo bafashwe bari guhungira hano i Goma, bitewe ngo n'imigwano ikomeye cyane ikomeje gutuma benshi bahaburira ubuzima. Bakomeje rero kuburira ubuzima muri iyi migwano iri hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu ngubu rero amakuru atugeraho nuko abo basirikare bafashwe, ubu bagiye gufungirwa i Goma muri polisi, military police. Bakaba rero bategerejwe ko hari abakuru babahagarariye mu bya gisirikare bajyanye nabo mu mirwano hariya mu gihugu c'u Burundi ngo bagire ico baza kubivugaho. Abangaba rero babajijwe byinshi, bari kuvuga ko batorotse urugamba, kuko urugamba ngo rukomeje kwivugana. Benshi muri bo bavuze ko batazigera basubira kurwana n'umugwi wa M23, ico bakeneye ari ugusubira iwabo mu gihugu c'u Burundi. Aba basirikare basaba gusubira mu gihugu c'u Burundi, ibi ngibi ntibyabahira habe na gato, kubera ko n'ababigerageje bari ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi bari mu mapirizo, mu magereza agiye atandukanye, n'abagerageje gutoroka byahiriye bace cane. Ahangaha rero bari gushinjwa ko bari guhunga inshingano za gisirikare zabajanye mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba basirikare, abasesenguzi mpuzamahanga mu bya politike baragaragaza ko abasirikare b'i Burundi bagowe n'uru rugamba rukomeye cyane hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo kubera ko batari bamenyereye iby'iyi misozi ndetse n'ibikomeje kuberayo bitewe na geographical area geographique iri hariya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hariyo imisozi igoranye, ubuzima bugoranye rero bwagoye abasirikari b'i Burundi mu mezi abiri ya mbere. Abishwe batarashwe, bishwe n'umunaniro, bishwe n'ikirere cyabananiye hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bishwe no kuzamuka imisozi bamanuka indi, nibo benshi kuruta abishwe n'amasasu. Ubu rero igisirikare c'u Burundi kikaba gikomeje gutakaza abasirikare hariya mu migwano iherereye mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho umugwi wa M23 uri guhangana na FARDC ibikomeye cyane. Ubu ngubu rero amakuru atugeraho nuko aba basirikare b'Abarundi bashitse mu mapirizo agiye atandukanye, bashizwemo na military police yabafashe. Bari kuvuga ko batazasubira mu migwano uko byagenda kose. Ubu ngubu rero igihugu c'u Burundi kiri mu bihombo bikomeye cyane, kuko gikomeje gutakaza abasirikare hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abasesenguzi mpuzamahanga mu bya politike n'abakurikiranira hafi iby'iyi mirwano iri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barasesengura bavuga ko General Major Evariste Ndayishimiye
uyoboye igihugu cacu c'u Burundi. Ibi ngibi baragaragaza ko atari byo habe na gato, kuko ari gutakariza abasirikare bahariya, kandi baranasesengura ko ariko gucika intege nyene kw'igihugu c'u Burundi. Baragaragaza ko Red Tabara hariya nayo yiteguye bikomeye cane. Munyemerere reka duhindure amakuru ariko avugwa hano kuri uyu mutwe wa Red Tabara. Biravugwa neza ko uyu mutwe wa Red Tabara nawo watangaje byinshi, uvuga ko uzotera igihugu c'u Burundi uko byagenda kose, dore ko abangaba amakuru atugeraho nuko bari kwisuganya, dore ko baherereye hano muri Kivu y'Amajyepfo. Nubwo abasirikare b'Abarundi bashaka guhangana na Red Tabara, ariko Red Tabara ubu ni umutwe ukomeye cane uherereye hariya muri Kivu y'Amajyepfo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko nako biri gutangazwa ko nabo bamaze kubaka imbaraga zikomeye cane. Isaha no ku yindi rero, umwanya ku mwanya, aba basirikare ba Red Tabara batumvikana na leta iyoboye Uburundi. Ubu ngubu biravugwa ko umwanya ku mwanya batera igihugu cacu c'u Burundi bikomeye cane, dore ko bari kuvuga ko igihe kigeze ngo nabo batahuke mu gihugu cabo cyababyaye, arico igihugu c'u Burundi. Ibi ngibi biteye inkeke bikomeye cane umukuru w'igihugu nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye, kubera uyu mutwe wa Red Tabara ukomeza kuvuga ko uzagaba ibitero hano mu gihugu ngaha c'u Burundi. Mwakoze kubana natwe muri aya amakuru yaragezweho muri iki gitondo.